ntukave mu nzu y'Imana, ntukave mu nzu y'Imana, kuko niwava mu nzu y'Imana uzopfa. Ntukave mu nzu y'Imana. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu abahezagire kandi abaha umugisha aho muhereye hose mu mpande zine z'isi. Imana nyene amahoro ibagire neza aho muri, umuntu wese Imana imugire neza, umuntu wese yumva kugira neza kw'Imana kumushikako. Muri cya kiganiro itegure Yesu araje, ikiganiro mutegurirwa na jewe Ndayizeye Albert, usanga ndakibategurira. Twame twiyumvira ko hazoba umunsi umwe bigahinduka, twame twiyumvira ko Yesu Kristo azogaruka. Bakundwa, ibyo dukora byose hazogera igihe bihinduke, Yesu agaruke. Imana ibahezagire. Dusome Yosuwa igice cya 2 ku murongo wa 19. Mugabo uzotimuka akava mu nzu yawe agasohoka, amaraso yiwe niwe azosubirako, natweho tuzocuna. Ariko umuntu wese azoba ari kumwe nawe mu nzu akagira icaba, amaraso yiwe ni twebwe azosubirako. Amen. Nara amajambo. Amen. Ntukave mu nzu y'Imana, ntukave mu nzu y'Imana, kuko niwava mu nzu y'Imana uzopfa. Ntukave mu nzu y'Imana. Aha turabona Rahabu n'abantu bari baje gutata. Rahabu abagirira neza, arabahisha. Bari bafise abaje kubahiga, ariko agira umutima wo kubahisha, arabahisha. Bagenze rero nibo baca basezerana. Rero aravuga ati nimundahire ko tutimuzongira nimwaza muri kino gihugu. Baramurahira, bashizaho amasezerano yo gusezerana ko ataco bazomugira, n'abashiraho amasezerano bamugira hazoguma niyahava ko amaraso yiwe ataco bazoyabazwa. Nabo bavuga bati nitutabirenga ko amaraso yawe tuzoyabazwa. Imana ibahezagire. Imana rero muri no jambo yagombye kutwigisha. Turafise umwansi ariko aduhiga. Umuntu wese arafise Satani ariko aramuhiga. Ibyaha biriko biramuhiga bigomba kumwica. Imana idutabare. Araza yihisha mu maraso ya Yesu Kristo, aba mu nzu y'Imana. Umwe wese anyumva ukuntu baje barabizi. Dusezerana n'Imana ko tuzoguma mu nzu y'Imana gushika inzamba ipfutse cyangwa Yesu agarutse azadusange mu nzu. Imana idutabare. Ntukave mu nzu y'Imana, kuko umunsi wavuye mu nzu y'Imana uzopfa. Umwansi ariko araguhiga azokwica. Tugume mu nzu y'Imana bakundwa. Mu nzu y'Imana ni heza, ndahakunda ni heza, hatonyanga imigisha ni heza, ndahakunda ni heza. Mu nzu y'Imana ni heza, ndahakunda ni heza, hatonyanga imigisha y'Imana, ndahakunda ni heza. Mu nzu y'Imana ni heza,
hari urukundo ni heza, hari kwezwa ni heza, hatonyanga imigisha y'Imana, ndahakunda ni heza. Mu nzu y'Imana ntugasohoke mu nzu y'Imana mukundwa. Ibigomba gusohoka ni byinshi. Ibyo Satani ariko arazana bimeze nka byiza bigomba kugukura mu nzu y'Imana. Amafaranga ugasanga akuye mu nzu y'Imana umuntu, ubutunzi ugasanga bukuye mu nzu y'Imana umuntu, amashuri ugasanga akuye mu nzu y'Imana umuntu, ibyubahiro bigakura mu nzu y'Imana umuntu. Ntukave mu nzu y'Imana aho Imana yagusitse. Aho mu nzu y'Imana ibyo kuribwa byose biriho, icubahiro kiriho. Mu nzu y'Imana urukundo ruriho, mu nzu y'Imana umuhezagiro uriho, mu nzu y'Imana abagenzi bariho, mu nzu y'Imana, kuko Yesu yavuze ngo aho umukozi wanjye azoba ari, data niho azoba ari, kandi data azomuha icubahiro. Umuntu akeneye icubahiro nawe mu nzu y'Imana, umuntu akeneye icubahiro kiramba nakorera Imana. Imana ibahezagire, kuko abakozi b'Imana b'ukuri bari kwicubahiro c'Imana. Abakozi b'Imana b'ukuri, uririmba mu kuri, usenga mu kuri, uvuga ubutumwa mu kuri, ukura mu rusengero mu kuri, usengera abantu b'Imana mu kuri, ukora ibyiza mu kuri, uriko amavuta y'Imana, uriko igikundiro c'Imana, uriko icubahiro c'Imana. Imana ibahezagire. Ntukave mu nzu y'Imana kubera icubahiro, ntukave mu nzu y'Imana kubera ubutunzi, ntukave mu nzu y'Imana kubera ibintu kanaka byo mu isi biyagayaga. Hari abava mu nzu y'Imana kubera abagabo baronsa abagabo, hari abava mu nzu y'Imana kubera baronsa abagore, hari abava mu nzu y'Imana kubera baronsa ubuzi bw'ibyubahiro, hari abava mu nzu y'Imana kubera batunze amafaranga. Imana idutabara. Ntukave mu nzu y'Imana. Umunsi wavuye mu nzu y'Imana ugapfa, amaraso yawe ari kuri wewe. Imana yakuzanye mu nzu yayo, yaguhaye agakiza kugira ngo igukingire ntupfe, kuko abanyabyaha bose Imana igiye kubarimbura baveho. Abanse agakiza, abanse Yesu bagiye kurimbuka baveho. Imana idutabare. Dawidi yabwiye uriko arahigwa aravuga ngo guma hondi, kuko niwabagumana nanjye ntatuzoba. Imana idutabare. Abari kuri Yesu ntaco bazoba. Abari mu nzu y'Imana agatikizo kimwe ko gutikiza abanyabyaha, kuko Imana yavuze ngo nzihora abanyabyaha ndabakureho bave hose, umunyabyaha azopfa ntiyibukwe. Imana idutabare. Reka gusamara, reka gusamara ngo uve mu nzu y'Imana, reka gusamara ngo uve mu gakiza, reka gusamara ngo uve mu gusenga, reka gusamara ngo uve mu kuririmba, reka gusamara ngo uve mu kwezwa, reka gusamara ngo uve mu kwihana neza, reka gusamara ngo uve mu rukundo rw'Imana, reka gusamara ngo uve mu bikorwa by'Imana, kuko umunsi wayivuyemo uzopfa. Amaraso yawe uzoyabazwa, amaraso yawe Imana ntituzoyibaza, kuko barasezeranye bati niwava muri ino nzu tugusizemwo uzopfa ntituzoyibazwa. Amen. Natwe twagusanga tukakwica tuzowibazwa. Noneho ntawe uzopfira mu nzu y'Imana yejejwe, ntawe uzopfira mu nzu y'Imana ari mukuri. Rema ugume mu nzu y'Imana, y'Imana yagushize mukundwa, kuko agatikizo kagiye kuba ku banyabyaha ntaco uzoba wihishije. Ihishe mu nzu y'Imana ugumeho, ihishe mu maraso ya Yesu ugumeho. Bace basezerana bashyiraho ikimenyetso cy'akagozi gasa n'agahama kuri iyo nzu byabo ntibazeho kwihende. Abariko ikimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo bari mu nzu y'Imana barafise ikimenyetso kiberekana ko bari mu nzu y'Imana. Aba Yesu barafise ikimenyetso, aba Yesu bariko amaraso, aba Yesu bariko mpemu yera, aba Yesu bafise ikimenyetso kibaranga ko ari aba Yesu. None uriko ikimenyetso ca Yesu yagusitseko kugira ngo nihaza agatikizo Yesu ntaze yihende. Noneho ntazihenda, Rema ntazihenda. Imana ibahezagire. Niri jambo Imana yise mutima wawe, ntukave mu nzu y'Imana, ariko ugume mu nzu y'Imana, ubeko ikimenyetso c'Imana, wihishe mu Mana, wihishe mu rugo rw'Imana, kuko Imana igiye kuza kuri muri kino giki, muri ino si
muri ino si. Umve, muri ino si nta munyabyaha n'umwe azosigara kiretse abantu b'Imana bazoba bihishije mu maraso ya Yesu Kristo, bazoba bihishije bari mu nzu, bari muri Yesu. Abo bazokira, abo ariko barasohoka, hari abandi bariko barikura kw'ikimenyetso. Imana idutabara. Barimo mpemu, hari abo usanga barimo mpemu, abo usanga bari bafise amavuta yo kuririmba, abo usanga bafise amavuta yo gusenga, abo usanga bafise amavuta yo kwikwa vy'Imana kanaka, abo bafise amavuta y'Imana, maye bahaye igikorwa cyo gusengera abakozi, cyo gusengera ishengero, cyo gusengera igihugu, cyo gusengera abantu, ugasanga bafise ko ikimenyetso ca Yesu kibaranga ko aba Yesu. Ubu ariko baravyikurako. Mana utabara, bariko barabyikurako, bariko barakengera kwa mu nzu y'Imana, bariko barakengera kwa abana b'Imana, bariko barakengera ibyamhemu, bariko barakengera ibyo kwezwa. Aba bariko barisohora, bariko barikura kw'ikimenyetso c'amaraso ya Yesu, bariko barikura kw'ikimenyetso ca mpemu yera. Imana idutabara. Reka kwikura kw'ikashi y'Imana yagushizeko, reka kwikura k'ubucuti bw'Imana. Guma mu nzu y'Imana mukundwa. Ubutunzi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubusuma cyangwa amaronko cyangwa ibyubahiro cyangwa ntibigukure ko ubucuti ufitanye n'Imana, ntibigukure mu nzu y'Imana. Gumayo. Imana ndababara n'abantu bariko barakina n'agakiza kamwe ino myaka, bariko barakina n'ubugingo, yagukina n'ubugingo, yagukina n'ivyampemu. Reka kwanjangwa ku vyampemu, ku vy'ubugingo ureke kwanjangwa. Imana idutabara, Imana iguhezagire mukundwa, ugume mu nzu y'Imana. Abayisotse Imana ibababariye, mugaruke mu nzu, mugaruke. Mana ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe. Amen. Urakoze Yesu kuri twinginga ngo tugwe mu nzu yawe. Abakirimwo bakomezemwo, bakundisha bayigumemwo. Ababivuyemwo, abasohotse inzu yawe kubw'amaronko, kubw'ibintu kanaka, bagarukane. Ubanze ubababarire, ubeze, ubatunganye, ubagarukane. Ibisigaye ndasengeye umuntu wese azokumva amajambo y'Imana, uramuha kwiyumvira ko ari mu rugo rw'Imana, urabagarukana Mana. Abataye urabagarukana, kandi uhezagira abantu bawe, wishura abantu bawe, wirura abantu bawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.